le plan bita simbananiye ngo wari umugambi ujanye nugo na procedure ingene bo bigenza kugira abahonye ubwo bwoko bw'abahutu warokotse yakwimana urazi ko barisha n'abapadiri barica ababikira barica abakateshiste 72 imbere yuko haba soirée yari yateguwe muri Messe des Officiers imodoka yari kuzamwo Michel Micombero irarashwe haravugwa ko hateguwe coup d'état havi kubitwa Michel Micombero mbega ku bwanyu hari amakuru mwe yatubwira muri science politique hari ibintu bita la théorie du complot yari uburyo de faire convaincre Micombero ko afite menace ikomeye kugira ngo abareke bashike obu yico bashaka gukora no kuvuga éliminer systématiquement les Hutus du pouvoir et puis les éliminer même au point de vue de leur existence no kubaho kwabo ndabumva neza Micombero ni ari umuntu mubi Micombero yari kudetecta ko Simananiye ari umuntu mubi akamukura kwinjira murere gutemagura abantu bo mu bwoko bw'Abatutsi mu Rumonge navyo obivuga kwiki ivyabaye ico gihe cy'ura kabiri si ibintu byasokwe n'uruzi il faut toujours interroger quelle est la responsabilité de l'État ico ikizwi nuko batumwe ko na Micombero ingene bahindutse bakaza kwica muri side ni yindi teori dukwiye kwiyumvira byagenze gute ntanga karoko ku Rwanda sivyo FPR yarateye u Rwanda kuri Habyarimana leta Habyarimana irica Abatutsi nabo tubatavuga rumwe nayo none uyu munsi abo kwa Habyarimana bakavuga ngo twishe ngo twaciye twica Abatutsi ngo kuba FPR yaduteye c'est la même chose icyo kibazo cyiyumvire n'undi ariko aranyumviriza cyiyumvire gutwara igihugu ufise imyaka 26 tuvuye ko Michel Micombero bahenzwe na Basimbananiye kubera kiri muto mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ndababwira ko kuri micro ni jewe nyene Juste Gaya inyuma camera mwita umusaza kahise gategura kazoza itariki 28 Munyonyo 1966 ni Burundi bwashobora kuronka Republika ya mbere aho twari tuvuye mu ntwaro ya cyama iyo Republika ikabatangujwe n'umukuru w'igihugu yari afise imyaka 26 nawe suwundi ni General Michel Micombero yashoboye gutanguza iyo Republika mbega iyo Republika ivuze iki nikeke nabantu bo kwigira kwiyo ntwaro ya Michel Micombero vyiza twogumana ibitari vyiza twohinyanyura kugira ngo ntibikagaruke mu Burundi na cyane ko ari bitsa kuganira ndabura ko ndi kumwe n'umuhinga muramumenyera nawe suwundi ni Patiri yamuremye ndabara musa nyakwa Patiri amahoro neza gahe nizira komeze neza genda komeye mwumve ko ari iteka ridasanzwe gusura guhura nawe murakoze murakoze n'abariko baradukurikira ego kuri ubuhinga bwanyu bushasha ego imbere ko dushika ku ntwaro ya Republika ya mbere kahise katubwira ko Michel Micombero yarinde ni Michel Micombero no Murundi avuka mu ntara ya Bururi muri commune ya Rutovu ya kera hanyuma ashiri yiwe yarayize mbere yarangirije kuri college ya Mutima Mweranda harya ikiriri nkuko nabandi bose baja kwiga ivya gisirikare ariho bahereza kugira ngo banonosore na cyane bijanye n'ururimi rw'igifaransa hanyuma cyagenda kwiga ekole y'ababirigi ekole royale militaire aragaruka arakora akazi ka gisirikare kiwe araba ngira ngo mu bambere batwaye igisirikare cy'igihugu cy'u Burundi kuko cyo murazi ko hari igisirikare na gendarmerie mugari wundi yatwa gendarmerie sinibo kumenganise rukwavu mu buzima bwiwe nk'umuntu ni ivyo mugabo murazi yuko ibintu umunani nkuko mwayevuze itariki ukwezi nk'uku 6 ariho yatembagaza intwaro ya cami maze avuga ko ashyizeho Republika ariyo bita muri kahise Republika ya mbere mbere wavuga ko habaye revolution mugabo abantu bashobora kwibaza ukurikije iminyanyuro z'ico bita revolution mu bisanzwe siyo kuko
revolution ituruka ku bene gihugu bonyene baheza bakagumuka kuri karabatwara ngira ngo bijya ibyo ngira twabigaruka ko nta wovuga ngo 2008 11 ngo habaye ntuzeya habaye revolution kugira ngo umenye neza ibintu biba ngaha mu Burundi ntushobora kubimenya neza utagarutse inyuma ngo urabe ingene ku bintu byagiye biragenda muri kahise na cyane cyane ivyabaye kuri ntuzeya mu gihe cy'ubukoroni abakoroni bamaze kuza baraciye uko Uburundi bwari butunganijwe mu vyerekeye politike n'ubutunzi ugiye kuraba ajyama mateko umwami w'Uburundi yashizeho kuva 1925 gushika na 1933 mu bisanzwe ubutegetsi bw'umwami basana bamaze kubutwara utanashize ko yuko hariho nubundi butegetsi umwami yabafise rogararo rije nabwo bwatwawe n'abantu zeya n'aba missionnaire urabona baci bakuraho umunsi mukuru umuganuro bref ico twokwita le symbole du pouvoir royal abazungu basa nabagize nabazitwaye mugabo nona ntibahereje ngaho baciye batwarana tout montage monarchique du pouvoir urabona kera kugira ngo uvuge yuko uri mu bantu bakora iki kanaka wavutse mu muryango kanaka karero genda umujiji hariho akazi abajiji bari bajejwe ku ngoma y'umwami hakaba akazi abahanza bari bajejwe hakaba akazi abenengwe bari bajejwe hakaba akazi abayengero bari bajejwe n'iyindi miryango uko nuko iyo seme rero urabona barayikashije abantu zeya ababirigi hanyuma tugiye kubandanya tugiye gushikira kangungura inta yo kwikukira urabona baraciye mw'ibice ubutegetsi bw'ubwami maze haca haba urwanko hagati y'abezi n'abatari ruhagaze ku byo bamwe biyumvira kuvyerekeye inta yo kwikukira kuko ku ruhande rumwe urafise Rwagasore yavuga ati kwikukira turabikeneye ubunyene hanyuma urafise abahungu bo kwa ubabatare batwagwa n'abaranyanka abahungu baranyanka ko babita ari nabo bari bashigikiye umugambwe PDC wari unashigikiwe n'Ecclesia mbere bamwe muri Ecclesia uhereye kubaheza nkuko abakuru bico gihe mugabo hariho na clerge ntoyi ababo hagati ababa bahuruza nk'inkuka bakabiri nabo bari ku ruhande rwa ntuzeya gwa Gasore ivyo ngira ntawo bigaragara ko n'iyindi deba yosubira igaheza ikaba urabona rero ivyaciye biba babirigi ntawoza kubideho uyu munsi tuyabaza ngo soko nirubuze ngo gasorishwe nandishwe n'ababirigi ivyo nawo kwirigwa abida uko umuntu afuye uvuga uti ndarafise inyungu nazo rero zari zifise abiri kandi ugiye gusoma kiya gitabo ca nyuma ca Haruwa ukabiraba neza ntabideha kandi ntabihakana urabona rero umugambwe Prona n'urufu rwa Gasore vyakurikiwe n'ingorane zikomeye ingorane zitangiye kuba mu migwi ijanye n'amoko bimwe bagiye kwita ngo Murumvya na Casablanca urumva umwami nawe ari afebli hanyuma umwami yakuri hari no mwama kundi kirori yamagiye muri za Suisse yagiye mu Birigi abantu bavuga ko yakunda nko kwiga nko kuja muri boîte umwami sawa kane ego hanyuma iyo ngira ngo iyo faiblesse yiwe amaninge n'ababirigi bari basize uko igihugu kimeze succession ya Rwagasore yagiye gutera ingorane iza gutera ingorane d'abord ubwa mbere mu gutwara umugambwe hanyuma kangungura bica mu kiranganje wa mbere ngenda ndumwe 5 hanyuma umwami responsabilité ntazifise mu minwe za responsabilité zari mu minwe zatangiye kwifatigwa n'imigwi kuvuga imigwi y'abahutu n'imigwi y'abatutsi haba mu kijandarume canke mu gisirikare uruhagarara rw'amatora 64 bavuga bati Pepe yatsinze umwami ati ni watsinze bati nitwe duja gushaka mu kiranganje wa mbere arankashiraho biha ivyo byose izo mpagarara
zaje kubera ako kahise kabi abantu ze ababirigi baciye bashinga. Uwo turiko turabandanya hatangiye rero kwiyumvirwa nkuko byari biri mu bindi bihugu gushiraho gukuraho ubwami. Mugabo kuko twebwe twikukiye turi Republique Monarchique hakujya byari bimeze mu ntuzeya muri Maroc n'ahandi muri Maroc no mu Birigi niko bimeze ni monarchique ni leta fédérale monarchique. Hajatangwa ko byiyumviro mva umugambwe wari watsinze independence uri mu ngorane, umuntu yovuga ati extremisme itangiye kuduga, macako itangiye kuduga mu bategerezwa gutunganya inzego n'ibyiza by'igihugu. Burya aho niho hari ngorane. Modere ababirigi bari baduciriye kuducanamwo kuducanishamwo twace tuyibandanya ukamenga ni modere nziza yo gukingira ubutegetsi. Mbere ko dushikira Casablanca na Monorovia mwamuse ntari mu gihugu hari yibireye hanze kutimbagazwa n'umuhungu wiwe akiri muto kujya nibyo nari nkiza yego. Hace haba ikintu muri anthropologie politique kitari bwabeho mu Burundi aho umwana kura se hataragera, kuko ingene umwana asubirira se mu muco n'imigenzo y'ikirundi uko bwami bwakurikirana turabizi byari bifise aho biri naho bihagaze. Mugabo nibaza ko abo iyo situation twarimwe yakivyara icyo umuntu yo kwita manipulation baca bazana uwo mwana asubirira se akiriho. Nta muntu asubira umwami akiriho mu Burundi kuko umwami yategerezwa kwiha ubuki. Naho ngamwe bavuga ngo harango abambe barabahungishiriza ngo Bugande ngo ntibabica. Iyo ni yindi hypothèse abantu bakorera ko bakazoshigira ubushakashatsi bakaraba yuko byo bari byo. Hacha haba ikintu kitari bwaho mu Burundi. Kitarabaho mu Burundi uca wumva umwana w'imyaka 15 ashashiraho umushikiranganje wa mbere Cyombero umusirikare mushikirangoma hanyuma nazazuguruzuguru ziriko ziraba mu gisirikare mwako kanya nyene 15 umenga ego zuko 9 6 hari umugwa w'abahutu washaka kwitanga nawo ufate ubutegetsi uri hejuru yaho Serukwavu sinzi kwakiriho canke yapfuye bageze kuvuga ko bari Bugande canke mu Rwanda sinzi aho yo bari ubu nimba gihara twandikira ego. Hanyuma icyaca giye busangana bitewe n'ivyo abantu zeya abahutu barica abatutsi bahajya kuva busangana gushika mu Bukeye haca aba repression y'abasirikare nabo bica abantu ze bica abahutu. Urafise mirerekano bimye umugambwe kandi ariwe yategerezwa kugira kutwara nawe abavuka hariya nyene hatangiye amamanza na bamwe gucigwa imanza zo kugira zo gupfa. Michel Micombero aba akoze ijya kudeta yayo matariki mwavuze 2008 zo 11 1966. Michel Micombero atangiye gutwara ngira ngo ingorane ya mbere yagize mu gutwara kwiwe ni gutwarira ku ubwa mbere ku bwoko, ubwa kabiri ku ntara, ubwa gatatu ku muryango, ubwa kane ku ikomine. Mva n'ibintu bine byatuma umuntu aba umuntu akomeye. Mugabo nako kanya nyene nitwibagire yuko aho hantu biti Burundi hariho ingora zikomeye hagati y'amakomine abiri Matana na Rutovu. Mu myaka 3 ya mbere rero nico caranze Michel Micombero aca ahanurwa n'abantu babi bafise iyo ideology ya macakubiri ihagaze ku bwoko bw'abatutsi. Baragerageza rero baransereka Micombero korana bavuga ko n'umuntu akunda kwinezererwa. Micombero akunda umupira w'amaguru aca rero aba ansereka n'abantu bava hamwe bava muri ubwo bwoko nyene bava no mu muryango baramugira nk'umuzingi baramwizingitirira ko bashiraho iyo politike yo gucinyiza abandi. Iyo myaka 3 ya mbere imyaka 3 ya mbere hari terambere wabo yari bihari mu gihugu cyo gihe mu myaka yari umeze gute Micombero nta bintu byinshi yubatse
ntabyo ndabona cyane iby'ababirigi basize ntavyo yabomoye mugabo nta bintu byinshi ntabyo yunzi yubatse mugabo navyo yabomoye ibyo yabomoye navyo yabisanzeho ababirigi baramaze kubibomora no kuvuga ubumwe bw'abarundi siwe twavuga ngo yacabubomora ababirigi bari babubomoye burageza burubakwa na gwa gasore Micombero acagaruka nk'uje guperpetua kubandanya ubwo bumwe kubomora ubwo bumwe bw'abarundi bwari bwabomowe nantuzeya n'ababirigi to twabuze rero ni umunationaliste umuntu atwarira atari igihugu abo bantu rero bari hagufi yabo yiwe baramuteranije bamuteranya n'umuntu bakundana arico iki gitabo Martin Ndayahoze umusirikare w'umuhutu nawe bari yaravuye mu Birigi bari bariganye afise umugore w'umututsi w'umunyarwandakazi imbere yitwa Roza Karambizi niwe yanditse n'iki gitabo arandikira makete ashika 4 canke 5 Micombero amubwira ibintu bitariko biragenda neza mu mugambwe y'iprona no kubutegetse amubwira ko hari umugambi uri kurategurwa akabano makuru toke akavuga shibura akavuga simbananiye akavuga sota Silver muri ibi muri aya makete akavuga ati hari umugambi bariko barubaka wo guhonya ubwoko bw'abahutu baca batangira rero ubwa mbere gukuramwo abo bise abanyaruguru no kuvuga abanyamuramvya murazi urubanza rw'abanyamuramvya process arabaye mugabo bobo niba bacira ubwo gupfa barekuye iyo ambiance rero y'ubwo butegetsi bw'imyaka 3 bwa Micombero ikirangwa no gusubira inyuma mu bumwe bw'abarundi ikija rero kuri ryasonga rya nyuma rya 72 abantu benshi bavuga bati niho nyabwoko ryakorewe imbere ko twashika hari ikintu ciswe Place Mbananiye iyo Place Mbananiye yateguwe na Micombero yari ifise umugambi wahe yagomba gushika ku Place Mbananiye ni urupapuro abantu benshi bashira ko baharira cyane ko gwabayeho cyangwa rutabayeho mugabo nka benshi batangiye kushika ku rwego bavuga ko gwabayeho ko umuntu yorutora muri mize ya Terverene mu ntuzeya mu babirigi le plan bita Mbananiye ngo wari umugambi ujanye nugo na procedure ingere bo bigenza kugira abahonye ubwo bwoko bw'abahutu nivyo ntuze ya Martin Ndayahoze yandika mu ikete rya nyuma avuga ko hariho umugambi aho niho aho nzi uwo mugambi personnellement nka jewe ni mu ikete ya Ndayahoze avuga ko hariho Place Mbananiye ya ijanye nuko bashobora kumara ubwoko bwa ntuze ya bw'abahutu nkuko nabivuze umwamagirwa n'abagabo urumva Micombero abo bantu bari bamwatuye baremera nk'ivyo bintu yuko ari byo vyobaha amahoro guhonya ubwo bundi bwoko vyobaha amahoro kandi bigatuma batwara igihe kinini arakazu bakoze akazu kabo ngira ngo ikibazo kinini twovuga kuri Micombero hariho yagize ikibazo ca leadership no kuvuga ko gufata ibintu mu minwe nk'umukuru adafashe ibintu mu minwe nk'umukuru rero la nature a horreur du vide umuntu rero nka Mbananiye qui était nommé yiza amashuri atari make yaramaye nk'umuntu afata ibintu mu minwe muri uka yuko nibona kabera agiye kuza ari wari mushikiranganje wenyene leta yari ishenye hasigara Mbananiye wenyene akora nivyo yarinze yitaba Imana arahira ivyo yagirizwa mugabo ugiye kuraba neza hariho ikiganiro kigeze kuba kuri BBC nibaza mu 2012 akigerana no bari basangiye guteka muri presidence yatwara umenga presse na communication urumva ko ari we yarafise nk'ibintu mu minwe ibara rirwa mu 72 ndakumva neza Michel Micombero ntigeze atwara igihugu cyatwara Mbananiye kubera ari we yakiramuswa niwe tuzi ivyaye mu Burundi byose niwe bibazwa kuko
igihugu kibazwa Sebarundi ico gihe niwe yari kuba nka Sebarundi aho kuba rero Sebarundi arahinduka aba Sebatutsi aba Sebahima aba Serutovu ivyo ngira ngo ngira ngo ni cigwa coza kuba ku muntu wese aba afite exercise ya leadership. 72 imbere yuko haba urubanza gwari gutegezwa kuba soirée yari yateguwe muri Maison des Officiers hari hateguwe haravugwa ko hateguwe coup d'état havi kubitwa Michel Micombero mbega ku bwanyu hari amakuru mwe yatubwira umuntu wese arabisomye mugabo hariho ntuzeya muri science politique hari ibita la théorie du complot. La théorie du complot nyimba je nateguye complot ndashobora kuyabia kuko kugira ngo Micombero abasinyira ivyo bateza guca bakora mu nyuma batsa kuba bamuhaye conviction yuko ari menacé ko hari bako bagira bamukure barabintu bavuga aryo bya bitangwa umoni maso dainko ni bavuga ko barashumwe de doka wiwe évidemment kuko umuntu ari kagira théorie de complot il passe par convaincre le chef ivyo rero kumubwira ati bagira bagukure ça convaincre le chef ugiye gusoma iki gitabo cha Martin Ndayahoze umugabo Ndayahoze arabisigura neza ingene umugabo yahamagawe aja agenda hajya nyene aho habera iyo soirée iri nkiri ni kete ya Ndahoze ya 2025 zo ku 11 yandikira Micombero avuga ati yari kintu do tribalisme kiko kirakura mu ntuzeya mu Burundi ku buryo ibintu byashitse nka vyose Ndayahoze yari yavyandikiye ntuzeya Micombero kugira gerageze nka Sebarundi ingene yo bitorera inyishu. Nibaza ko ikibazo aho kumva ko yamuhanuye neza ahubwo bacaje kumubwira ata uranguha ahubwo rero uyu nyene ntuzeya Martin Ndayahoze ni wagira kugirira akantu ari sugura ko ya makete yose yasoma yasoma atasoma naho ngira ngo abakonse barasoma kuko isambe ko atasoma umwanya mwinshi wo gusoma mugabo nyimba baca bamukora nka resume nje ituma uri mukuru nta kumviriza resume burya text wayibonye imbere uko yisinyura yisoma neza kugira ngo ntuzo have wihenda nk'umuntu yigeze kwisinyira ayo hiyo muri Togo atasomye neza asanga sinye ko yikura yatwari kambi hanyuma umuwaje yiwe bamubaze kayabaye mwiyo kamba avuga ngo le chef du camp n'est pas à mesure de commander le camp umutipa tashe rero mu gatondo ati chef d'état major yari oncle wiwe avuga ati wamenye ko wikuye ati ngura byo wasinye nibaza rero ko aho gufata mu minwe ivyo nuze Semanani yari kamuhanura yumvirije cyane ngira ndibaza Artemo Semanani aca mutamukaga turi gaho nyene uratubwiye ikintu bijana théorie du complot byukuri umukuru w'igihugu arashobora kuba atekanya azi ko afite abantu yizeye bakamuha rapport mabi agatuma afata ingingo zitabereye le leadership exercer le leadership urashobora amanega ibihugu urashobora kwibesha ugasanga there is bad leadership and good leadership icyo gituma haro principe yo exercer leadership kenshi na kenshi nukumenya neza ko abantu bari muri kumwe nawo bo mukuru mutumba mwabo bantu ari umuntu ashaka kumukuru mutumba deni baza ko bamujana muri esheka ko nibagire ko bagaza nawe nyene yari umusoda yagiye aja kumusubirira nkibwo yani to make him feeling let us make him feeling reka agire tumunanize bimunanire abantu bose abone ntagire uzovuga ngo bamukuriye ubusa kandi bamukuriye ikiboneka ikibazo nuko bose atanumwe yavyumviriye vyagiye guhera habaye burya bwicanyi akaraktere genocidaire imbere yuko dushikira kuri iyo yabwicanyi hari abantu batazi irya swari ngene yagenze urya munsi yagenze uko abantu babivuga si honyene yabaye turashikira no mu Rumonge hari Bujumbura hari Rumonge Ngozi yarabaye
mugabo ho hantu hose dufate na nk'ingozi harabaye twabigaruka ku muguverneri mubi ameze nabi yitwa Bizoza wasanga icyo gihe kwari yari nka nuzeya nka moyen de convaincre kuko giye effectivement abantu bari bazi ikibazo izo soirées zari ziki hari abacho bavuga ngo umuntu yari yagiye ngo Martino yari yaprepaye complet gukura nuzeya imicombero iyo teorie yayo nemera jewe nemera ya kabiri ivuga iti ya teorie de complot yari uburyo de faire convaincre micombero kwa afise menace ikomeye kugira ngo abareke bashike obu yico basha gukora no kuvuga éliminer systématiquement les Hutus du pouvoir et puis les éliminer même au point de vue de leur existence no kubaho kwa ndabumva neza micombero ni yari umuntu mubi muranganira n'umukobwa wiwe yitwa Mire avuga ko se yari umuntu ko ari umuntu mwiza mu bw'ibyo byabaye avuga ati mwe muramubeshera papa azara amashokora gusa ivyo bintu nabyo na hariho ahantu hari pancarte nabonye ati ni hico ubwoko hico ubutegetsi bubi nibaza ko ari cyo kintu cyashikiye micombero yagize ubutegetsi bubi ubwa mbere kubera yemeye le clientélisme kuvuga le clientélisme guha abantu amabanga kubera muva hamwe kubera mufise gusa kubera muva mu komini imwe ivyo nivyo bita clientélisme muri noze muri politique baja muri ivyo bintu gushika wasanga n'aba chef de zone bimukayanza izangozi za Muyinga ata muntu aziyo bava ngo aho hantu ivyo bintu rero urumva ko bitashobora kubaka byongere byinifye bishire abantu zeya abarundi hamwe kwinjira murere gutemagura abantu b'ubwo bw'Abatutsi mu Rumonge navyo ubivuga kwiki Abatutsi bapfu ikibazo c'abamurere ni ikibazo dukwiye kwitondera canke tukaciga neza turazi neza ko hepfo mu majepfo y'igihugu ari Abatutsi bapfuye kandi n'abahutu barafuye baravuga ibintu vya Republika Soleil n'ibindi nama numva amatemwanyaje menshi mbwa abantu baravuga ngo hoba harabaye atakiva Tanzania je kuva ndi mu mugwi severe ya mbere nayivuyemo mu menga nikoze imyaka 2 hari kibazo namye mbaza cyoroshe kandi abantu bo kwishura nibazo tutokwirirwa tuja muri sokwe ni rose no kwibaza iki kibazo uti iribira kabiri ba Tanzania bamwe abarundi bangahe kugira twumve koko bari bafiskwije igitigiri cyo gutera mu Burundi hari impunzi zinganika ivyo navyo ntivyogoranye kuko hase irafisa archive mbega abo bantu bavyagiriza bitwa bampasha aracari hari Tanzania bari bangahe ugiye rero ukaraba ronombre yaba bantu bari Tanzania hari abantu banabesha bakavuga ngo Parpehutu ngo yatendwe na kabiri yari bwabe Parpehutu yabaye inani na kabiri na gatatu na kane hana abantu bazokubwira ngo abaho ngo abaye MPD ngo hari nabegizaje bakavuga ngo abafrode indwi na kabiri nta muntu ni muri Tanzania nta organisation politique abantu bari bwagere kugira kuko abantu bagiye kuzigira effectivement habaye impunzi zo mu ntuzeya zo 72 gusa abantu nuko dukunda soko ni ruzi ntidushike ku itsitso hanyuma urabona on tarde ahezigiye kini tuvuye umuntu amadusa amahoro mugabo on tarde a mener cette vérité ku meza kugira ngo abarundi bamenye koko hagize haba iki yari cyo kibazo cero cy'abantu ze cy'abamurere ico ikizwi nuko batumwe ko na micombero ingene bahindutse bakaza kwica muri side ni yindi teori dukwiye kwiyumvira byagenze gute kuko Mobutu yari yaje gufasha micombero avuga ko yatewe nabande noze yari yagiye abidentifia abamurere Mobutu yumvise ati njyana bamurere nabo nyene bamuteye nibaza ko ikiri essentiel muri bibintu tukunda kuja duharira bidakenewe
nuko ivyabaye ico gihe cy'ibura kabiri si ibintu bya sokwe ruze. Il faut toujours interroger quelle est la responsabilité de l'État. Ça c'est mon principe. Dufate ko abo bahutu bateye bava Tanzania. Quelle est la responsabilité de l'État? C'est de protéger abantu. Nico gituma ibihugu bitunga igisirikare. None binjiye gute? Ikambi Nyanzarake yari, ikambi Mabanda yari, ikambi y'Ivugizo yari, kugira ngo ni kontrekare abo bantu bitwa ko bari baje kwica abantu ku isi y'u Burundi. Sasa nini aho no hagaze ikibazo honye nta soko neruze. La responsabilité de l'État ihagaze kuko bavuga un crime, bavuga un génocide, on ne parle pas des gens, on ne parle pas des groupes, on parle de l'État. Où était l'État? Kuko n'urupfu rwabo batuze rubazwa l'État kuko ni ifise responsabilité de protéger. Iyo leta ico geni cyo ngo ni banaka. Qu'est-ce que tu as fait pour protéger les gens? Iyo c'est mon principe. Ni ko nabibona ni ko kwigeze guhara n'umuntu turi kubona muri severe ndabona gutyo two kwetablisa ahari komanda wa Mabanda, komanda wa Nyanzarake, komanda wa yarihe. Est-ce que ikambi zari vide? Voilà ma question. Uri uko niyo kumenya mbe babanyamure babamurere bagize iki abo bamure byagenze gute kugira l'armée burundaise ntibagwanye. Ariko vyarashitse leta biravuga w'ico gihe ko igisirikare cyarongitse indege kugira ngo ishobore kubaragura kandi hose utahunze ataswe kuba. Nari bingiye gute? Ko frontiere zicungwa n'igisirikare. Wako hari kubera ntuzeya hariho un esprit négationniste abarundi barimo bakunda kujamwo aho gukurikira ntuzeya la logique du droit du DIH, du droit international humanitaire, surtout en matière de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de crimes contre le génocide. Na uyu munsi nanga karori uyu munsi nanga karori ku Rwanda sivyo? FPR yarateye Rwanda kuri Habyarimana sivyo? Leta Habyarimana irica abatutsi nabo batavuga rumwe nayo sivyo? None uyu munsi abo kwa Habyarimana bakavuga ngo twishe ngo twaciye twica abatutsi ngo kuba FPR yaduteye. C'est la même chose. Icyo kibazo cyiyumvire n'undi ariko aranyumviriza cyiyumvire. Alors crime non justifiable wewe wari ufite responsabilité za ntuze za leta. Voilà. Birabaye imodoka yari kuzamwo Michel Micombero irarashwe bazi ngo warishe Micombero. Abarundi bamwe mu Rumonge abantu benshi barishwe mu bwoko b'Abatutsi hiswe ngo muri Riraje haciye kurikira iki ibyaciye bikurikira turabizi ni répression organisée par le pouvoir en place. Ubutegetsi bwaciye bupanga ingene bwica kira muhutu wese uwize n'utize ufise uburyo n'utabufise umwana n'ukuze kuko hariho abana b'imyaka 13 bapfuye aza etesi bapfuye iyo za Burengo harabapfuye za kuri mone pedagogike zo kumusenyi harabapfuye kuri Notre Dame y'Igitega isenya biharage ya kera n'ahandi kwa mashuri amaliste aho ikintu ngira ngo twanibagiye wegaye umwami arafa tariki yonye agapfira mu ikambi mukambwira ko mwaboza aho yahambwe ikambi yari ifite umukomanda bajavuga ngo komanda se yari Bururi ntiyagira umuwaje we nta dokoro yari ifise iyo kambi kugira umwami ahambwe ahantu mu ikambi bavuga ko baboza aho bamuhanda Ntare wa gatanu iryo ritiwe ibyaho kwica Ntare wa gatanu baba bagomba gushika kuki abari kumwe na Micombero kwica Ntare wa gatanu hariho ngira ngo ikintu nk'icyo rwikekwe kijanye n'inzigo y'ingene ubwami bwari bwarafashe
umuryango uyu canke uriya igihe bwateka je mbona harimo n'inzigo kuko nta logique nimwe politique yo bisigure igituma bishe umwami nkuko atana logique ne politique baho yo kuvuga kwa komeye genocide yuko honye ubwoko nta logique nimwe yari kuvuga kwa honye ubwoko no ntayihari yo kuvuga ko uba wageze kuri niveau uba wamaze ku d'abord wamaze kuba kuri niveau de l'humanité ni kuvuga y'ubuntu ugeze kuri niveau de l'animalité igikoko n'ikiyumvira kuko sinibaza neza ko hari umuntu yokora iyo nyabwoko yiyumvira nababongo ide naho ugira iyo ideology yabyo kubigira uba wahindutse igikoko donc igikoko rero kirya ivyo kibonye cyose nturabona igikoko ciketse ko cavyahikeka ko umuntu agira twari kikeke wari nibaza ko n'urupfu rwa ntare ariko rwagenze ibyo ari byo byose ibyaciye biba nyuma y'ibyabaye muri sud nta muntu yokwirirwa araci ruhande ukurije le principe de procédure d'un génocide c'est un génocide contre les Hutus. Turi mu gihe uvuze uko 72 hari abatutsi benshi banyegeje abahutu kandi hari abatutsi benshi bivuga ko bapfuye byukuri nta batutsi bapfuye 72 abatutsi barapfuye hari abatutsi bapfuye bishwe nabo bavuga abo bateye muri sud turabizi iyo za Rumonge ariko retse nabo hari n'abatutsi bapfuye muri repression ndago yakaroro k'Ingozi buramatari bizoza yarisha abatutsi hari Ingozi aravuga ko atabatutsi bavuka Ingozi kuri bevuye kuri bya bindi lo sectarisme barapfuye za Muyinga hanyuma ikiri nacyo nuko abarundi baramanye ubuntu kuko harabarokotse kubera abatutsi ntawe marira imana imanga ntimarira imana nukuvuga naho haba ikibi kingana gute hariho ubuntu busigara ngira ngo ni imana yigeze kuba Musa yigeze kuganira n'Imana avuga ati none Imana avuga ati naho hosigara umwe ari juste nzobareka ntacu nibaza ko natwe ariko byagenze hariho bake bagumanye ubuntu kandi nibaza ko uyu mugubi bijejwe uzoba tubwira amazina kugira pukiswa honore abantu babigire ko ubumuntu ego turi mu gihe icyo gihe bavuga ngo 72 bega ubwo bwicanyi bwamaze umwanya ungana gute icyo gihe ko dora twumva ngo communauté internationale ya communauté internationale yari hari kugira ngo ishobore kwamira ako kabikabishe nikarandagare mu gihugu gaye ntuzeyo bwicanyi bw'ibintu na kabiri burya bwarabandanije mpaka nka 73 mu kwa gatandatu bagifata abantu n'uwo bibagiye babanaye bafata nakatwara nawe gushika nka za 73 communauté internationale burya dukunda kuyigora kuko twese turabantu nabo bafite ibihugu byabo s'occupe de leur pays ne va pas s'occuper de nos pays icyo nzi gusa nuko kuvyabaye 72 amambasade nka menshi yari prononcé aravuga ko habaye genocide y'abahutu abanyamerika barabivuze ababirigi barabivuze ababirigi bo burazi ko baciye batahana le soutien militaire baciye abasoda bose babananije bagira training y'abasoda b'abarundi haci haza abafaransa muravyibuka ugiye kuraba Nations Unies zarakoze enquête bita le rapport Whitaker qui était un envoyé spécial des Nations Unies pour enquêter ku vyabaye ngaha mu Burundi yo enquête iriho yarasohotse il dans les tiroirs des Nations Unies umugabo dans l'entretemps waserukira Burundi muri Nations Unies nawe yacyandika gatabo kaza kuvuga ibitari byo no kuvuga sanze yacyandika le livre blanc ija kuramversa toute la situation or comme yari ambassadeur kuko burya if you are in power comme yari ambassadeur w'u Burundi muri Nations Unies yarumvirizwa cyane kurusha nivyo abambassadeur banditse nivyo abandi barundi bari barahunze bandika kuko abari muri position de convaincre mugabo malgré tout ça histoire ntihinduka kuko histoire nta muntu ayihindura les faits sont têtus za histoire
bashaka kuzihindura uyu munsi urabona ko biriko biragaruka hahandi kugira ngo abantu bahari bamenye bati habaye iki cyitwa ngo iki. Ariko haravugwa ko kiyagiye cyose go 64 hariho akagwi k'abasirikare b'abahutu bashaka gufata igihugu batatahura ko umututsi wo mu bwoko bw'abahima yoshobora gufata igihugu ubwo na Micombero kubona hahatswe kudeta nk'uko bo babivuga yari afise rezo kugira ngo ashobore kwirukana umwanzi amushire kure ashoboka canke namuhane. Iyo nabikubwiye ko 15 z'ukw'icenda effectivement bagize ba groupe rongowe na baserukwavu baragerageje baranigwa barahunga bagomba gukubita kudeta Micombero. Oya ntiyari ya Micombero yari kwari gutangura ngo gukura umwami. Yego mugabo haje ikintu utazi rero numvise mugabo nta mu gitabo naho boba bavuga yuko abahutu babasoda babanje kwihenda kuri Micombero kuri ibintu by'abarundi bizigiye amazuru babona amazuru ngo ni manini baca bibaza ngo n'umuhutu bamugirira rero confiance bamuproposa kuba chef d'état major wantuze w'igisirikare kigisirikare gishasha kuko nicyo gituma ari uguheba ibintu by'amazuru rawo urumva kuvuga ngo naka ngo afise ngo irisongwe ngo nonke ni naka ngo ni ngo afise ngo babarihendeye aho nyene baza kwirotruva hararenze baca bibaza ngo boca babikora rero mu kugira ntuzeya mu kumutanga gufata intuze ya gukura umwami mugabo urumva nawe yari yipanze yateta major ntabyo bari gushobora so ukabona yatwara gendarmerie none abajandarume baza gukura umujota major w'igisoda ninda bafise inkonye kubisa kuyindi point idasanzwe ndabumva neza imbere ko dushikira 72 Uburundi kuva kwa Gasore yitaba Imana yamye ayarakagwi kamacakubiri muri politike no mu gisirikare kuva rwa Gasore afuye nkabujya nakubwiye byagiye bica biraba bigenda mu Burundi hamye hariho ubwo gwikekwe n'ubu urabona ko ari abantu bagoma babizana kandi ubona bisa n'ivyari ko birahera vyanaheze jewe uri kurambaza bwo bwawe ntabwo nzi kandi harbo nkeneye kumenya uko naco bumfasha ikintu uzi ni kimwe kandi nibaza ko abarundi twomenya kandi kizotwubaka niko ubwo ruri muvuga n'uruhi je numvise uvuze ururimi nkumva ni Kirundi ncambuga nisha uri mwene wacu kweli kuvuza ururimi rw'ikirundi naho twohurira muri Serbia cyangwa muri Sri Lanka umva kumva Kirundi cyangwa nkabona ipasiporo y'indundi ndavuga nti ndabonye umurundi mwene wacu. Muriko muramutubwira Michel Micombero uretse ko utubwiye ko simbananiye n'abandi ari ubifati ubutegetsi mukuri gwe kaba nk'icizi ishusho ngaho imbere ariko vyongeye Micombero ndabumva neza yari umuntu w'ubona atagira amacakubiri abamuzi uri umushefu abazi Micombero nakira umupira abamuzi bavuga yuko Micombero nk'umuntu atamacakwe yaragira mugabo ko yari umuclaniste sectariste par rapport y'intara ni commune hanyuma rero mugabo under pressure yabasimaraniye baramukonvenka yuko hari menace bari bafise yantoze y'abahutu pour renverser le pouvoir sectorial yako gase kameza ga secte politique bari bamaze gucreer kuko urumva na uri chef de l'État no jwa kweskiva ku vyabaye igihe wa chef de l'État naho woba mwiza gute ikintu kibaye ari wewe chef de l'État ni wewe uri comptable wacu nicyo gituma ro chef doit punir icyo gihe rero nyimba Micombero atemera byose manane yakora yari gukurikiza ibi ndayahoze yamubari akavyiga kayiraba ko ari byo cyangwa atari byo ngaho kuvyiga ngo abirabe yaciyaha rezo simananiye mu kumugira ministre ambassadeur pleni itinérant akwira ibihugu byose ariko ara convaincre ubwicanyi bwabaye gusigura ubwicanyi bwabaye
ndakumva neza umukuru w'igihugu umwami agirwa n'abagabo umwami agirwa n'abagabo kandi nta bwoko bwicaye ku butegetsi bubi kuba umukuru w'igihugu adashobora gukwira hose iyo uri kuratwara umaze guha ko icyizere aba ariko aragufasha kukurabira yego vyo kubashira ko icyizere cyane kwijana birashobora gutuma ushobora kugwa hasi ukazokwicuma oya wakwizera abantu uri chef ukwizera ijana kwijana ariko ari uvuga ati nakambwiye iki nca ndacize tinaka ari nzambwira iki canke nawe ari cagoranye no tuma naka uraciga kuko le noyau d'un pouvoir autour du noyau d'un pouvoir se trouve des Cuba izo Cuba rero ni nkizo ubona bakoreye ntuzeya Micombero ari kudetekta ko simananiye ari umuntu mubi akamukura ko ari kamujana ahantu habi akamukura mugabo aho kubibona kubera yarafise nawe aka esprit nkako kajanye n'ivyo cyane cyane by'intara chronique n'imiryango byaciye bene ivyo bintu baramporta sur la raison uri mu chef il faut toujours rester rationnel utiliser la raison kuko c'est hanyuma la raison mais je reste très convaincu que mon padiri aho ndavuze ngo urumva ngo abantu bizana la prière mvuga ni discernement mvuga ni nko gufasha gutandukanya icyatsi n'ururo mw'abantu mfise ninde yonshikana usanze atari cyo tuma chef akura abantu umuchef akura abantu parce que ni urabona ntuzeye politique ni jedo dame muri dame urasubira inyuma uri umuchef wama office yo prudence kuri winjiye muri jedo dame kanka indura kabiri raheze imiryango imwe irarize ariko hari ikintu cyagumye kigaruka kijanye imiryango yose ntiyarize ko byari bibujijwe kurira kuri bamwe hariho cyane haranavuzwe cyane ku kintu kijanye n'intonde zavugwa ugasanga mwino quartier hariho izina n'umuryango baje gutora ku muntu izo ntonde zandikirwa intonde zarabaye zandikirwa mu mugambwe zandikirwa muri sirete hanyuma bakazijana mu makomine nayo umuntu wese ari burugumestre charge de zone yari afise liste y'abafatwa mu karere kiyo ivyo ntawubona nta muntu yobidia nk'abari mu mashuro barabizi barahamagara ati wowe sohoka nawe sohoka arugiye wasanga bagusimvye ugize imana ugasigara ubaza hariho wagize hari wateye inkuru yavuze ati nanje mwanyibagiye ati nawe ni winjire kuko yabona abagenzi babahamagaye yibaza ngo bajye kubaha imikate ati nawe winjira yinjiye mugabo basanga n'umunyeshuri urana abanyeshuri n'abantu naife basanga umunyeshuri umututsi ati to subira inyuma we hariho n'abakize ndaza umuntu hafi y'iwacu yari nk'umupolisi wajya mu kikomine mugaka afise umugenzi mubaje gufata bamwuriza jomafu niko bazita abona kera hanyuma uko yaje kubera mugenzi wiwe ati ndabagamye ugiye turagaruka akiruko n'umutama yarose gupfa yeze nk'imyaka 2 yonyene apfuye inyuma yaho ivyo byose birabaye yego ariko abahutu bose mu Burundi ntibwicwe kandi abantu bavuga ko bitabaranga ko abahutu mbega batishwe batashizwe ku ntonde ntiyumva ko izo ntonde zaba zifise abo zigamije bafise gwikwekwe cyangwa ivyo bagirizwa naho tagihano cyo gurufu cyari gihari utakiriwe n'urubanza cyo oya nta warokotse yakwiye Imana cyangwa kubera kenye kuko hari abakene batafatwa mugabo nuko ugiye kuraba mu makomine atari make n'abantu bize bake basigaye babahutu cyangwa abadandaza utubutike
murazi ko barishe n'abapadiri barica ababikira barica abakateshiste mugabe ikindi kibabaje cyane cyane yabaye inkurikizi kubo vyabaye ko bahutu vyabaye ko babanye victime b'igihonya bwoko kuko urafise abapfakazi basigaye kuko bisha abagore bake abapfakazi basigaranye abana biga konsekansi zose abari batunze umuryango bagiye ntibakiri amashuri mugo uretse n'ivyo no gutinya kwiga haje haba ikintu ku bahutu cyo gutinya kwiga kubera iki kuko bavuga bati iyo wize barakwica je ndabizi wacu abantu barahevye kwiga kubera abanyura bavuga bati we ntuyige ntube nk'abana ari umuryango bari bamazemwe abantu ati ugiye kwiga bacha kwica abantu baragarika kwiga cha wibaza rero cha wumva consequence muri structure y'igihugu abandi bagiye kwiga nabahungiye nko muri za Bubirigi mu Rwanda muri Tanzania ntibaba permita kwiga hajya n'ivyo abantu bibagira muzo muri Tanzania ntibazi haye chance yo kwiga inyuma ya Burundi bwabananyije gute ku ntwara Micombe nyuma yaho ababivu naje sinari nkoze yabaye nyina byahindutse ibintu by'akajagari hanyuma ngira ngo barabona ko ashobora kuba ko yarushe urazi mu vyara acamukorera mu ngata iherezo ya Micombe byagenze gute Micombe natwe yahungiye yari muri Somalia abantu bavuga ko yaciye yiga agacana doctora ngo yarakunda kwiga gose ngo yaciye doctora muri science politique ngira ngo yarabonye ivyamubaye ko avuga ati hari ikintu nari imbuze reka nje kwiga nje kwiga politique mugabo bagaza ari kumwemera ko agaruka gikomeye yagarutse yapfuye abantu batera inkuru bavuga mugabo nibaza ko ari inkuru bavuga ngo bagaza yaruguru isandugu kugira ngo arabereye rema yuko yapfuye abonye yapfuye racaruka isandugu ati genda rero mu muhamba gutwara igihugu ufise imyaka 26 tuvuye ko Michel Micombero bahenzwe na basimbananiye kubera kiri muto Ega nabone bari bato erega igihe cyo gihe abantu batwara bari bafite imyaka nyene Simbanani yavuye nibaza mu seminari agira muri yakone amenga ngo afare pastor navyo ndibuka gutwara igihugu ku myaka 26 gutwara igihugu uri muto rafise ico bishobora guhindura mu ngingo ushobora gufata mu gihe amaraso bagishusha sinibaza ko byamushika ko ari muto kuko nkuko nabivuze ico gihe abategetsi nka benshi na benshi muri Afrika bari bafite iyo myaka nyinyo nibaza ko Nyerere yarafise ngaye canke hakurya bamobutu baza ko bari bafite ngaye ari nkiyo nyene 27 iyo ico gihe rero nibo abantu biza abanyafrika niyo myaka niyo myaka bari bafise n'abatama bari bwabonetse babahejeje ya mashuri y'igisirikare canke ya mashuri yanuze ya mashuri ya kaminuza ngira ngo ingorane subuto kubganje ingorane subuto ingorane ni ya espina kubwira do discernement ivuga iti nshakiki jewe nafashe ubutegetsi ndawufise none nshakiki kuko le propre ya leadership ahantu hose umuntu ari c'est le bien commun gukora ineza yemwene gihugu gukora ineza yabo ushinzwe utangiye rero gusoroma izuragiye no kuvuga ko biba nuze ya la logique du pouvoir bayakunaniye tugomba dushira abasozera hari ico warumvirije kino kiganiro yosigarana hari ico batware bosigarana hari ico batwagwa bosigarana narijya kahise gategura kazoza umuntu wese uwumvirije ikiganiro muri rusange wari wese cyane cyane ubutwara nuko yotwara abarundi bose atawe akuyemo kuko nta nyagupfa nta nyagukira nta mwana n'ikinono kubutwagwa nawe nuko yo kubahiriza amateko y'igihugu kandi agakora kuko nta kindi kintu gitunga igihugu uretse itegeko n'akazi
akazi kugira ngo twiteze imbere hanyuma turere n'urwaruka rw'ubu n'urwejo icyanyuma ukunyumviza ari we wese na cyane cyane yaba babirigi bumva ikirundi nuko boturisha amahera kubera ubumwe bwacu basambuye bagaca bazana iyi systeme yo gutwara ucamwo abantu ngaca nsaba ingorane twagize ko tuguma tuvuga ngo ababiriga abazungu mbega twebwe twakoze iki kugira ngo ivyo abazungu bakoze tuvyirinde nico mbwira abarundi umunsi twirinde amacakubu yaturuka hose kuko igihugu gitera imbere abantu bari hamwe igihugu kinagwanirwa abantu bari hamwe donc ntihabe uvuga ngo jewe nta muntu ndaruta uwundi abarundi twese turangana imbere y'amategeko mugabo hari abajejwe kutuyobora abajejwe kutuyobora rero mu bisanzwe turabakunda tukabubaha nabo bagaheza bakadutunganiriza badutunganirije nabi cyo tuma twinjiye mu vy'amatora tukavuga tutoya uyu yaragize yaradoboje ikindi cya kabiri nuko abategeka babajejwe abandi hagize ubona ko atari karafata iyo ntumbero nk'ibubona Micombero yaretse simbanani no kumukura mu nzira hakiri kare kugira ngo ntatobe ibintu by'u Burundi ndabashimire cyane yakubaho twari murakoze byari iteka ridasanzwe reka ndabashimire simaye byo murimwo nije ko mugize cyo mwasigaranye abo bikomerekeje mwe n'ibi biganiro nibaza ko umwanya wo gukira n'ubunyene iyo bivuze ubukize abasigaye ndabwira ati bye bye, la vista, la ushuru mushuru, ushura none.